mwaramutse canke mwirivanye naho muherereye ni Justine Gatseka kuri Microcant ni Kibonobono Media twama tubashikiza ibiganiro bigiye bitandukanye uno mwanya w'ikiganiro menye ivyo utaruzi twamaze kwakira umutumire ndetse sinshuro ya mbere tumubona hano nibaza ko abari basanzwe bamunzi murazi byinshi atsanzwe tuganirira nibaza ko na n'uyu munsi ataza kuja kure yavyo aza kwanda tuganira byinshi ku bigiye bitandukanye ndetse tubashe kumenya byinshi bitandukanye twari tuzi ni Kote asanzwe ari umunutritioniste cyangwa twokwita sinzi ko twumwita mu Kirundi ngerana umuhinga mu bijanye no kumenya ivy'ingaburo canke ivy'umuntu akwiye gufungura byinshi bitandukanye aza kubidusobanurira canke aza kutwigisha byinshi nkuko yabitwiganiye mu kiganiro giherutse ariko mu nkundi yatanze tumwakine nzere ko mumeze neza ego tumeze neza karibu cyane kandi turashima Imana murakoze cyane ndamukiriza neko radukurikirana kuri Kibonobono Media baramukije cyane abakunzi ba Kibonobono Media turabahaye kaze kandi muri iki kiganiro kidasanzwe aho tugiye kuyaga ibitare bike kubijanye n'ivyo tuma umuntu agira amagara meza nkuko mwabivuze ndumuhinga yanonosoye ivy'ingaburo ibereye nkabandi umushakashatsi mu byo guhingura gutegura ibifungwa bikagumana ivyo bakumubiri bikwiriye ego uyu no munsi bambwiye ngo nabyibushe cyane baza tubwo suko mperuka kugirana ikiganiro na mwebwe natanguye gufungura burya bavuga ngo usaba umwiza mugasa biriko biraza hirya yeje tuzosanga wamaze umwana uzota amataye uzoguma muri kitaye nziza nyene nuko nibaza ko byinshi bitandukanye warabitwiganiriye ko ubushize n'uburyo umuntu akwiye gufungura ndetse uratubwiye ko byinshi mu bifungurwa dusanzwe dufungura hari ibyo usanga byica novuga byonona amagara y'umuntu n'ibindi bishobora kuba byo dukomeza ndetse mu gifungurwa kimwe ati rero hari uburyo umuntu ashobora no kubitegura kugira ngo umuntu bimwe byari kumwicira amagara bishobore kuvamwo ashobore gufungura byiza rero ca tugaruka ku mugambi novuga mushasha wa Inascoki Union Coopérative de Société Coopérative de Kibonobono bariko barakoraho kuhingura ibigori bikaranze ifu y'ibigori karanze ariko kandi twakubonyemo nk'umuhinga ariko arabafasha kubijanye no gutegura ivyo bigori turavuga ati rero nk'umuhinga muri ivyo nawe ko dukurikirana kuri Kibonobono Media bashobore gutahura mbega koko ikigori hari uburyo bwo kugitegura mbega ibigori hari ubundi buryo bwo kubifungura nibaza ko byinshi bitandukanye zogenda tubiyaga ko mugabo twifuza kuza kuganira ko kubijanye n'ikigori n'uburyo umuntu yogitegura n'ingene yobifungura kuko hariho iyo twitanga isembe hariho kugifungura gitetse nk'uko bisanzwe hariho nko mugambi novuga ko barakora hariya novuga abantu basanzwe banafungura ifu y'ibigori ikaranze twebwe hari abayita mu kwemago sinzi ko n'abandi iyo terme bayizi mbega yibereye niyahe twogifungura gute muri rusange ikigori murakoze cyane ku kibazo kidasanzwe mubajije nagira mbere yo kuja ku kigori manze sigure neza aka kantu kugira ngo abantu batahure kwica umenga hari ukuntu babitahura mu buryo butandukanye aho umuntu yonakubwira ngo none kera kuva na kera ubwo buhinga butaranabaho abantu ntibafungura kandi ko mbona baramba cyane kubera ko no munsi abantu hariho ariko bagira ingorane gusumba abakera ubwo ntabwo hoba ari kubera ibihe hari ico twohindura namba ari ibihe mu bisanzwe nuko ngira ngo twebwe aba kino gihe bishika ntitubaze neza abakera uburyo bari babayeho n'uburyo bari bafungura kugira bashobore kuramba mu bisanzwe ivyigwa n'ubushakashatsi bwerekana neza ko umubiri w'umuntu ugizwe wubatswe n'ico bita utunerone utwo tunerone ni uturemangingo duto duto tutaboneshwa amaso n'uturemangingo ni ukuvuga umubiri wose w'umuntu hagizwe n'uturemangingo iki kibiribiri cose amagufa inyama imisoso n'inyama nico kimwe amaraso imitsi ikintu cyose kigize umubiri w'umuntu cubatswe n'utuntu bita uturemangingo utwo turemangingo rero tugenda turapfa
gupfa kwatwo hariho ubumara ntezandwara canke resistance antinutritionnelle mu gifaransa vyibonekeza mu vyo turya bivana no kuba vyateguye bavuze uburozi mu gifaransa bavuga ngo acide canke mu mvugo mbabarira amatu tuvuga resistance antinutritionnelle dokuvuga ni migera ntezandwara ishobora gutuma uturemangingo dupfa ntidusubirizwe. So rero ibigori birafise ivyo twokwita resistance antinutritionnelle. Iyo migera ntezandwara itandukanye mbere bayishira mu migwi ibiri nk'abahinga mu vy'ingaburo aba expert en nutrition no kuvuga bavuga kanshi ama acide phytique canke lephytate. Muri chimie abashimiste nabo ivyigwa bariko barerekana ama ivyo bita aflatoxine n'ubundi bumara butandukanye buboneka mu bigori bishobora konona amagara y'umuntu iyo vyinjiye mu mubiri w'umuntu. Uwo kwibaza ko umenga uno munsi niho ubwo bumara burimo kera ntibwarimwo kubera ihindagurika ry'ibihe. Oya, ama substance antinutritionnelle canke iyo migera ntezandwara yamyirimwo kuva kera, ahubwo abakera bari bazi ingene bashobora gufungura ikigori kugira ngo gishobore kuba igifungurwa ciza, ubwo bumara bushobore kuvamwo. Nivyo duhava turaba mu mwanya hamace turaba kera mbe babikora gute, uno munsi bobigira gute kugira ngo bagire amagara meza. Hama kandi ikindi naco abantu bomenya nuko ibiterwa vya kera imigera ntezandwara wasanga ari mike kubera ata miti kizungu kenshi bakoresha mu kurima. Ari nayo mpamvu nzi neza ko umugambi kibonobono waje kugira ngo uhimiriza abarundi kumenya ingene boshobora kurima, nubwo borima ikibonobono n'ibiterwa bindi barime bakoresha umwavu kama badakoresheje imyavu y'ikizungu kuko igaruka konona za ntungamubiri ziba ziri mu giterwa. Ikindi naco bomenya nuko kera nta biterwa barinze kwimisha bita ama hybride vyariho. Ibigori wasanga ari ibigori naturel, ibigori kama. Ngabo no musi ariko batuzanira ibigori vyahimbwe bitafise vyerera igihe gito cyane, kandi ugiye gusuzuma neza usanga intungamubiri ari nke ziba zirimo. Rero mu guhingura ikigori kugira ngo izo ntungamubiri zirimo uzikingire, kuko nta mfungurwa n'imwe ibaho iki kintu abantu bakimenye. Sinovuga ngo hariho imfungurwa nziza wopfa kurya uko, oya, kubera ko umwanditsi wa Bibiliya niwe yanditse neza, ndiko nsoma mu gitabo Bibiliya, Paulo yavuze ngo ab'ubwenge barya bashima. Bisigura ko bashima, bisigura ko hariho abantu bafise ubwenge. Kugira ubwenge no kumenya, kuko ntushobora kumenya udafise ubwenge. Ab'ubwenge bajya bashima, no kuvuga ubwenge ntapfa kurya, abanza kumenya, akiga akamenya nashobora gukuramo ivyonona amagara y'umuntu muri ico gifungurwa, hanyuma ahejeje gufungura agashima. Nuvuga gushima n'umuntu afise amagara meza. Burya nta muntu agwaye ashobora gushima, hashima umuntu afise amagara meza. Rero abantu b'ubwenge iyo bafunguye barashima, bagira amagara meza, niko no vyita mu mvugo y'uyigihe nk'umuhinga. Umuntu w'ubwenge afungura nk'umunyabwenge nyene, aje gufungura agira amagara meza agashima. Niyo mpamvu rero Imana yatanze ubwo bwenge kuva na kera. Kuva na kera ubwo bwenge bwamyeho bw'ingene abantu bashobora kwingene bafungura. Abubu twebwe dupfa gufungura, sinzi gituma tutagira attention ku bintu by'imfungurwa. Kera umuntu wa kera niyavuga pana ubukene, ngira ngo n'ubukene bwo mu mutwe, pana bwo mu mufuko, bwo mu mutwe. Uko biri kose ibintu ndavyemeza n'ubukene bwo mu mutwe. Dufise ingorane yo kwiyumvira. Ubundi si ubukene bwo mu mufuko, kuko ivyo dufise twobijya neza, twogira amagara meza. So rero nta ndya n'imwe iriho itarimwo ibishobora konona amagara y'umuntu, n'ibishobora gutuma umuntu agira amagara meza. Ivyo bintu babimenye.
harimo ibishobora konona amagara y'umuntu, harimo ibishobora gutuma umuntu agira amagara meza. Rero umuntu arabwirizwa ifungurwa iyo ari yo yose arabwirizwa kumenya ingene ashobora kuzitegura kugira ngo agire amagara meza. Abakera rero mu gutegura umutsima w'ibigori bawukaranga ku nkono y'ibumba. Ijya nkono y'ibumba umuriro irafise ingene yakira umuriro ntushikire ibifungurwa, ikamanza igashuha, ubushuha akaba nibwo bushikira igifungurwa. Ni ukuvuga urubeya rw'umuriro siko rwashikira igifungurwa. Urutete rero bariko barakaranga ku nkono y'ibumba bagwita urujo, wasanga rwarasha rwitonze neza buhoro ku buryo ngo iyo fu arigeze kubaza abakera ko je ndakunda kubaza iyo fu ngo barayibika n'umwaka itononekaye aguma kamata agafu gakeyi afungura. Nta n'umunsi n'umwe wigeze uba uretse ubunebwe abantu buno munsi bafise. Umuntu ngo wakera arya umugari bw'ibigori bidakaranze nta wabaho. No kuvuga ibigori barinda kubikaranga. Rero umudieteticien w'umufaransa bita Claude Beru niwe yanditse cyane igitabo yise Le Délice du Potager, yandika ariko arerekana amwe mu mantuze mu ma etape zimwe bimwe mu bikorwa umuntu yokora kugira ngo akuremwo imigera ntezo ndwara iri mu binyantete n'ibigori rero birimo. Yerekanye inzira zitatu. Iya mbere ni iyo gukoresha ubushuhe bw'amazi vapeur umuhisha. Iya kabiri ni iyo gukoresha ubushuhe bw'umuriro kujya bakaranga. Hama ya gatatu ni yo kumeza ibinyantete bikaba germe, kuko hacabaho ibyo bita ama compensation, intungamubiri zigahingurwamo izindi. No kuvuga harimo vitamine C ikavamwo akajamwo A. No kuvuga ico gihe urutete ruri germe ruca rusubira kubonekamwo vitamine C iba yaravuyemo kiriya gihe zumye, ikaca isubiramwo akaca habonekamwo ajya amasi bisanzwe arimwo acavamwo, hakaca habonekamwo na vitamine mbere A hamwe kandi n'ibindi vyunyu vyo mu gwa vitamine B vyinshi. Intete ziba ziri germe zimejeje zikazana imigera na ya sukari bita amido ikavamwo. Gutyo rero ico gifungu umuntu abashobora kugifungura kikamera neza. None ubuhinga uno munsi dufise bw'inge n'umuntu kubera ko murabona nta nkono z'ibumba tugifise, dukoresha inkono za kijambere. Rero umuntu yiyumvira ashobora kwiga none ni gute noshobora gukaranga urutete rugasha neza ntiruzigire resistance antinutritionnelle zirimwo, iyo migera nteza ndwara irimwo ikavamwo urutete rutazigiye. Kuko muri shimi aho n'abashimiste turiko turaza twarigishijwe neza ko urutete rumaze kuzigira bijya binure biba biri muri ugo rutete, kuko ikigori kirafise ibinure, kirafise vitamine E, kirafise n'amaside amine amaproteine, zijya ndema mubiri hamwe n'ibinure biri mu kigori bizigiye bigahura n'urubeya bica bivyara bwa bumara nteza ndwara bita radicaux libres. Ubwo bumara burakaze cyane budeturiza amasere butuma uturemangingo tw'umubiri dupfa. Mbere umuntu ashobora kugwara kanseri. Ari nabyo tuguma twihereza muri ibi bivuta dukaranga, tuzovyiga hageze kurya ibi byo kurya barinda gukaranga mu mavuta. N'uburozi bubi cyane aho abantu bariko baragwara je uno munsi bintera gahinda. Kubera ntibariko baragwara kubera ko bogwara. Oya, byari imbere habaye igikorane namba ari kuri ETS mbona abantu ingene baje birerekana neza ingene abantu bafise ubwoba bwinshi cyane bw'ingene bo babayeho, bafise ibigwara vyinshi vyananiranye gukira, bama batonze kwa miganga, amavuriro aguma yuzuye. Urumva no musi umuntu yabuze umwidegemvye, nta mwidegemvye agifise. Haba n'ubutunzi n'ubwarondera buca mu myanya y'intoki bwiruka kubera kubaho nabi. Imana ntiyifuza ko abantu babaho muri ubwo buzima, ishaka ko abantu babaho neza. Mugabo rero kubera kudaha agaciro ivyo twabwirizwa guha agaciro, niyo ngorane iri kwiradushikako. Suko Imana yahinduye ikibanza iracicaye kuri ya ntebe nyene, kandi iracadukunda cyane, kandi iracifuza ko tugira amagara meza. Mugabo rero uno munsi abantu kubera kudaha agaciro, gufata minenegwa ivyo gufungura, niyo mpamvu ariko bagira ingorane.
rero kirazira uno munsi je sinzi ryari nigeze kuba ndiko ndatembera muri aya makartier y'iwacu yo mu gisagara ca Bujumbura hariho akarere nabonye mbere bakariye gukaranga ibigori ugeze mbe ni hehe gabasha ni Kanyosha ngira ni Kanyosha Kanyosha hari je nibaza ko abantu bo mu Kanyosha hamwe twosuzuma abantu baba mu Kanyosha na Ruziba nibaza yuko twosanga nk'abo baba bakomeye minimum bari nka 2% kubera iki kandi ari bo babikaranga ndavye uburyo bajya ibigori uburyo bakaranga ibigori kandi ijyafu birgo barayiyora bayigura bakaranga ibigori ku kintu kirabuye tikiri ibigori ugasanga byarazigiye byarabaye nk'umukara bakacava ngo niko gafuketse hano ugiye kugura akavuga karanze nawe usanga bagashize ku mahera makaca avuga ngo mako nyene niko sawa kumbe arononye umubiri wiwe mu bisanzwe ibigori birasaba kubikaranga bigasha neza bitazigiye kandi hari uburyo bwiza bwo karanga ibigori bitazigiye muri koperative mu runani rw'amakoperative ya Kibonobono mu ihinguriro twaragerageje kubaha ubuhinga bw'ingene bohingura neza ikigori kugira ngo gitange ifu nziza haba iyikaranze haba ifu y'ibigori novuga ko iri complet usanga iri twovuga ko icanze n'izindi ntete haba ifu y'ibigori bikoboye kuko ifu gukobora kajya gashishwa karashobora kuvako ariko kandi ntitakaza intungamubiri zikagumamo zikwiye kandi bavuga ko buno bugari bwera atakamaro bufise kwera ni kubera uburyo bwo kubuhingura bataba kuko tubanza gukoresha umuhisha vapeur kwa gushusha urutete rutari mu mazi ruri kumuhisha hama ubumara nteza ndwara bukavamwo kajya gashishwa kakoroha intungamubiri zica ziyegeraniriza hamwe indani iyo rero bagiye gukura ko kajya gashishwa kava ko konyene niyo mpamvu niyo recommandation twaya bakorera mu mihinguriro twarabasavye egome hariyo twasanze bakobora 2-3 gasanga ireruruka cyane bose oya ko rumaze kuba traité ntiba bigikenewe ko barinda kurukobora gose nuko kajya gashishwa gusa ariko kavako hanyuma kavuye ko kanya niko kababaza munda ibisigaye ifu ibishobora kubikika umwaka itononekaye kabiri intungamubiri ziri mu kigori ziba zirimo zose hama kagashishwa hari abantu usanga bafise ibibazo bya estoma usanga ikora yitonda kubaha agafu gakoboye si bibi mu gihe itakobowe cyane ngo intungamubiri zitakare kuko intungamubiri zimaze kwegeranirizwa hamwe biba byoroshe ko gashishwa kava ko konyene intungamubiri zikaguma hamwe hama kukaranganaho iyo karanze urutete utabanje kurucisha ku muhisha kuri vapeur ngo rubanze gushuha cyane kuko rurashuha cyane kera sinzi abantu baba bagiriwe amahirwe yo gukaranga ibintu ku rujo iyo ukaranze ikintu ku rujo ku nkono y'ibumba rurasha rugaturira ku buryo ukozemo n'intoki intoki zihakwa ku myuka kubera ubushuhe burya bushuhe nibwo buza gukuramo ajya amasubstance antinutritionnelle ari mu rutete ryamigera neza ndwara rero iyo urutete urukaranze kuri izi nkono zacu z'amabati tabyite by'amabati amasafuriya nyirango baca bavyumva amasafuriya dukoresha aya masafuriya dukoresha arashuha cyane akaca kuko urubeya ruca ruja gushikira urutete n'ingoga rukaca biruzigira rutarasha kuko urutete bisaba ko rushuha cyane rero ubushuhe bw'amazi vapeur burashusha urutete cyane rugashuha ku rugero witwifuza ya substance antinutritionnelle yamigira neza ngwara ikavamo hamukabona kurucisha ku mashini ikaranga ko ari uburyo bwo kuregera ubushuhe ukoresheje imashini canke furu mugabe ibintu byo gukoresha amasafuriya ibikarayi mama sinzi ibintu nabonye basigaye bakoresha mama mu gukaranga bijya mbere je ndi nk'umutware ingorane nuko abantu babahinga tutivanga n'ibintu bya politike cyane ngo tuje mu ntwara ndi umutware bose no bahereza mu gace kandi bacaye baza ko nabarenganije ko umunyapolitike abwirizwa ko umuntu yorosha ibintu bose akaborohereza twebwe turaba ingingo amategeko avuga ngo amagara y'umuntu ashobora kononekara
kubera ubusamazi bw'abantu nk'ibyo je sinokomera ko bija no ku isoko. Muri make rero igifungwa c'ibigori ni ciza ariko kandi kirashobora konona amagara y'umuntu iyo categuwe nabi. Mbega umuntu ashobora kucitegurira muri ubwo buryo mwamuvuze akumva yuko ko ego n'amashini nivyo abahari ko narumvise ko hari uburyo umuntu ashobora no gusya hama bagasubizamwo irigira kandi mbega iyo umuntu ajanye nko ku mashini ibigori kubisyesha kugira umuntu avuga ati najanye ku rusyo gusyesha ibigori hari abavuga ati kugira ngo ifu yorohe baricisha mu mashini bakayisya akongera agasubizamo irigira kabiri sinzi ko n'irigira gatatu bikunda mugabo namaze kuvyumva abantu benshi babivuga ati nk'iyo bari batumye nk'umuntu gusyesha ati ntibayisubijemo irigira kandi hari ico vyonona kubijanye n'ifu kubijanye n'ifu iyo bacishije mu mashini kabiri ntaco vyica gusa kera twakoresha mbe bavyita urusyo. Yego urusyo mbwa harajamwo utubuye naho nyene nta kintu na kimwe kitagira ingaruka ko na rurya rusyo urabona ko rwagenda rurakubuka rwarahera nka kurya rero n'amamashini ubona agenda ararika buhoro buhoro. Hari ivyo twita calcium dukenera mu mfunguko. Yego calcium nayo imeze nk'ivyuma bivuze ngo tuba dukeneye kurya ivyo vyuma. Hari rero dusanga ari vyinshi mu munja mbwa ibi vyuma bakoresha ico nzi nuko bagerageza gukora mu mashini ibi vyuma bakoresha bitavungagurika cane n'ingoga ku buryo umuntu yosanga vyavungagurikiye mu ndya kuyinoza cane ntaco bigabanya ku ntungamubiri. So kiretse gusa mu gihe ivyuma vyoba vyisya bikavunguka nivyo ari bibi cane kuko ivyo vyuma bibaye vyinshi bironona amagara y'umuntu. Kubijanye n'ikigori mwatubwiye uburyo umuntu ashobora kugitegura neza kumbura kugira ngo utwo twoshobora kwica ivyo biba biri mu kigori kugira ngo bishobore kutica amagara y'umuntu. Nibaza ko byinshi bavyumvise ariko ngerageje kumva neza twumva ko urujo peut-être ko rushobora kubikora neza gusumba isafuriya. Mbega mu gihe umuntu adashoboye kuba yoronka urujo ko canke iyo nkono hari abantu bo mu gisagara ariko baratwumva uno munsi urujo agumva ku matwi yumva banaruvuga gusa ataruzi ku muntu afise iyo safuriya gusa ari yashobora kuronka yonyene. Mbega ni gute yoca bitegura neza arashobora gukoresha iyo safuriya canke uwo muhisha yokoresha gute kugira ngo ico kigori ciba gitegure neza? Hariho ubwa mbere ukoresha umuhisha intete urabanza ugateka amazi akabira ko bwa mbere kirazira kuronga intete za mu mazi arimo oxygene. Urabanza ugateka amazi akabira yonyene oxygene igapfa hamukabicisha mukabironga muri ayo mazi abize umaze kubironga muri ayo mazi abize ukaca ubikuramo ukaca ubishira ku muhisha. Hari ubuyungiro bw'ivyuma cyangwa ugatobagura isafuriya iyindi ishobora kuba hejuru y'iyindi iri munsi irimo amazi ukayitereka ko hejuru imwe irimo amazi iri kwiraduza umuhisha ugacuca muri za ntoboro ukaduga muherago n'umuntu ariko arakora ibiro bikeyi 2 3 5 10. Yego mbwa handi naho bisaba yuko ari ugomba gukora byinshi yo kwegera abahinga bakamwereka ingene yo bikora kuko hari ibikoresho utokoresha ngo ukore vyiza gaca usanga uri kuronona amagara y'abantu benshi. Mbwa ari wowe muhiri wawe ukoresha udusafuriya hari isafuriya itobaguye imwe igereranye iyindi iri hasi ari ntoyi cane amazi umuhisha ugaca hejuru ivyo nibi ugaca muri za ntoboro uduga muri vya bigori iminota 30 biri ku muhisha biba bimaze gushuha cane ku buryo ushobora kubikura kukaca ubikaranga. Ukaranga rero kenshi uca ufata ku makara amaze gushuha aho n'abakoresha ambabura uca ufata amakara yashire ku musenyi ugabanya ubushobozi bw'ubushuhe bw'urubeya hamuca ushira ku isafuriya ukoresha isafuriya ikomeye. Hari izi safuriya za mutoyi zikomeye cane zifise intimba nini
idashuha n'ingoga N'ingoga, hama uguma ubikurikirana pana kugumuhindukiza gusa uzuragira bimwe bita gusevya Gusevya. uguma usevya kugira ukura kuko iyo ukuye kuri kurasevya uba uri kugabanya ubushuhe bw'umuriro ku safuriya ntigumi irurumba gose kujya mwanya umaza hejuru usubijeko hari ico bifasha urutete ruze gusha gwitonze kizira ko ruzigira ushobora gukaranga mu isafuriya urutete rugasha neza nka jewe sinzi ko ari kubera nyirango ndi sensible cyane ku bijanye n'ivyifungurwa jewe imfungwa ziteguye nabi nije ndavyikorera rero biri mu bintu nikurikiranira cyane ndagukarangiye urutete uravuga ati uwo muntu n'umuhinga pe yakaranze kandi sinkoresha urujo isafuriya kuko izo nkono z'ibumba twavutse zirazimvye izo badukorera mu Bushinwa. Yego urakoze cyane nibaza ko ubu bijanye no guhingura ibigori n'ingero umuntu yobikora nibaza ko bavyumvise naco cigwa twashatse gukorera ku uyu munsi ariko kandi ntitworangiza utatubwiye mbega uko wabikaranze neza ko wabiteguye neza ico kigori canke iyo fu y'ibigori iraheze kamumarira iki mu mubiri kugira ngo turangize ikiganiro bamaze kumva akamaro k'ikigori naco mu mubiri w'umuntu. Jeyo numvise ikigori ndaryoherwa cyane kuko ikigori ku batakizi ikigori ni ifungurwa idasanzwe jewe ikigori sinzi ko urabona hajya kiriko kirasambura kizana amashu cazanye burya busaga ingene gisa neza niko n'ugifunguye asa aguma asa neza kuko vitamine E iri mu kigori bwa mbere iri mu bintu vya mbere bikingira appareil digestif cancer ikindi kandi ikigori gituma amagufa y'umuntu aba maremare kandi akomera kuko harimo ndemamubiri zituma amagufa aba maremare kandi agakomera. Ikindi kandi mu kigori umuntu iyo yagifunguye agira ingufu zikwiye zo gukora. Ikigori rero ni ifungurwa irimwo vitamine E nyinshi cyane hakaba harimo n'ubwoko bw'amavuta bugaburira ubwonko kugira buronke ubushobozi bwo gukora no kwiyumvira hama hakaba harimo isukari itanga ingufu z'umubiri w'umuntu kugira aronke ingufu zikwiye zo gukora aronke alcohol ikwiye umubiri ukoresha hama kandi navuze ko harimo ubwoko bw'indemamubiri bugera hafi kuri ivyo twita acide amine essentiel zigera hafi kuri 5 muri 10 umuntu akeneye ntumva ko zitari nke. Ikindi kandi abantu bomenya nuko mu kigori burya harimwo icunyunyu bita zinc kubera rya vitamine E igendana n'icunyunyu bita zinc. Mu bisanzwe umuntu afungura umutsima w'ibigori uteguye neza uwo muntu yirirwa akomeye ameze neza naho ufungura mu gitondo urashobora kwirwa ufise amagara meza atangorana. Ikindi kandi kuruha mu mutwe ibintu by'amastress tw'amaturiko turagira ivyo murasezerana. Ikigori ibintu by'amakanseri abantu ariko baragira ubwoba ngo za kanseri n'ibindi ikigori kirafasha mu gukingira appareil digestif umushishito n'urura ruto kanseri. Mba ni igifungwa kidasanzwe ni igifungwa jewe rero mfungura kenshi wanashaka ku buryo jewe ndagisiba rimwe no kuvuga mbwirizo no kuvuga mu ndwi n'imiburiburi ndakijya baye iminsi mikeyi nkine mu ndwi kuko ndagifungura cyane ndagihasha nibaza ko naco gituma afise amagara meza ntagwaragurika. Urakoze cyane ko twongere koko ibyo byose biba mu gihe wagiteguye neza. Yo ugiteguye nabi hoho yemwe zawumva bavuga ngo yo ngo ndiyugari bw'ibigori nje mbabara muntu urumva ngo harimo ibi umenga buratera igikoko hari n'abamara numva bavuga ngo ubwege ibigori bubatera igikoko no kutamenya mu bisanzwe resi bisanzwe ubwo iyo migera nteza ndwari mu kigo nituma umunari ntabwo ari bujya rega nabijya bishishwa bazanye umugambi wo kubikurako ngo kubera ngo bibabaza mu nda jewe naje kuraba muri Zambi
uburyo abazambiya babayeho barya umutsima w'ibigori ukaranze ntibazi kurya umutsima w'ibigori ukoboye bakunda umutsima w'ibigori ukaranze kandi barawukunda cyane yego kandi rero bo baramaze kubera ko Zambia nasanze mu bijyanye na nutrition ibi byo gufungura neza barateye imbere gatoya paraporo iwacu hoho turi down turi hasi cyane ntaco turagufise Zambia ho baragerageza Zambia rero barya umutsima w'ibigori ukaranze bituma baguma kandi abazambiya barakomeye barakomeza icyo kimwe na twebwe rero natwe dufunguye umutsima w'ibigori umeze neza ntivungagurika kubera intungamubiri zirimo zikomeza umubiri ibice byose by'umubiri nibaza ko ntitwabiheza byose ariko n'ubusa twashatse gukorera ku kigori ariko kandi nibaza ko byinshi bitandukanye baba babyumvise ni ukugira ngo gusa tuze turabavungurira duke ku byuzi byinshi bitandukanye tuzagenda urabitubwira kuko wabitwemereye nibaza ko ngo nta mugabo yisubira ko mu ijambo kuko nawe tukwiteze kutazisubirako tugushimire cyane rero wakoze kandi nanjye ndabakengurukiye rwose kubona namwe mwabikoze burya abarundi hari igihe bavuga ibintu mugasanga ntibabikoze birangiriye aho nyene yari amaresha mugeni ntumbatse rero ko mwabikoze kandi mukadutumira nibaza ko abanywanyi bamenye ko mutaga amasigara cicara mwabikoze kandi mukadutumira nibaza ko n'ikindi gihe tuzoyaga jewe mu by'ukuri ku bijyanye no gufungura ntacu ntazoba nditeguye ndi umuhinga kandi w'umutekinisiye mu gikoni nta ngorane si bya bindi ngo ninda kwiyumvira aho yaje njya umukozi atetse ndaziriye kabiri kugira ngo umufise amagara meza ubugira gatatu njanigira mu gikoni jewe nyine niko bimeze urakoze cyane rwose tugushimire cyane shimira abari ko baradukurikirana kuri Kibonobono Media bakoze kubana natwe twari kumwe na Claude umunutritioniste asanzwe akora canke yigisha ku bijanye n'uburyo twufungura ndetse numva ko nawe nyene abikora kugira ngo afungure neza aravyikorera tubashimire cyane rero mwari kumwe na Gislaine Gateka kuri micro dushimire cyane Yves yakoze kudufasha kugira ngo amajina n'amasanamu dushike meze neza ndababwira ati nawe uta ikiganiro yarimenye ibyo utarutse